Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ku ikirere kizoba kimeze kuri wa gatanu igenekerezo rya 19 Nyakanga umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe imvura mu ntara ya Bujumbura mu zindi ntara hakaba hitezweyo ahanini ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike ahazoba hakanye kurusha handi ni mu burere bwa Kayanza hamwe na Bururi aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe imvura mu bice vya Kayanza, Ngozi, Muramvya, Mwaro hamwe na Bururi. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ahanini ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Bujumbura mu gice ca Cibitoke aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 31. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:53 rirenge igihe cy'isaha 11:59 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mayateguwe n'ikigo Ijebu nayo nagenda yizenje nayo bashikirije mwakoze kuyakurikira.